itegeko ritegeza kuba itegeko kandi rikubahirizwa kuri bose. Iyo rero bigiye kubijanye nuko haba gusinzikarizwa ubuzima bwa kiremwa muntu, haratowe itegeko rikingira abafasoni ku mabi afatiye gitsina. Itegeko ryaratowe riri ngaho mugabo umurindi ayo mabi aguma akorerwa ko umuduga wiyongera. Nihe analyse mwebwe mubibona gute? Iyo turavuga ku bijanye n'ivy'amabi akorerwa abakenyezi canke ahagaze usanga bivanye n'igitsina c'umuntu kana ugasanga akorewe amabi atandukanye, tuvuze yuko kumbura iryo tegeko ritubahirijwe ntitubirabira kuri iryo ryonyene, tubirabira muri rusange mu bijanye n'ivy'amabi akorerwa abantu muri rusange. Usanga mu myaka tubaye muri kino gihugu cane cane muri bino bihe by'inyuma y'intambara, ibijanye n'ivy'amabi akorerwa abantu kubw'imvo zitandukanye usanga byaragiye byiyongerekana cyangwa ugasanga ntibyagabanutse ngo twari tuvyifuza. Rero ico kiri muri kimwe mu bintu bijana n'amabi akorerwa abantu muri rusange, ariko cane cane abakenyezi, kubera ko hatubahirizwa amategeko. Shino kwita guha uburemere amategeko ahasha abantu bose bakora amabi bakoreye kiremwa muntu. Ico rero nibaza yuko tutorinda kuja kure mu byo twame tuvuga kuva tutangura kumenyesha ko tugiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, nuko itegeko ritegeza kuba itegeko kandi rikubahirizwa kuri bose. Iyo rero bigiye kubijanye nuko haba gusinzikarizwa ubuzima bwa kiremwa muntu, cane cane umwana, umukenyezi n'abandi bose batandukanye, usanga bashobora kuba kubwimvokana kandi abantu bagiye kubahohotera kubera ko hariho novuga ico bahagaze kugira ngo bahohotere. Ivyo biri mu bintu vya mbere tutaza kwihanganira, ariko igihambaye n'ingene iryo tegeko rishigwa mu ngiro kandi rikubahirizwa kugira ngo ntihagire n'umwe asubira guhohoterwa azira icari, azira yuko ari umukenyezi, azira kubera ko ari umwana canke ibindi nk'ibyo, usanga canke azira ivyiyumviro vyiwe canke azira ubwoko. Ibyo byose tumva abantu bagiye barazira mu Burundi. Rero nibaza yuko nogaruka ahantu mu vyaturanze kuva kera n'imbere ko tuja mu biri bijanye n'uburongozi bw'igihugu no kubahiriza agateka kazina muntu. Ivyo nibaza yuko bizoca bifata urundi rugezo igihe umuntu afise uburenganzira biciye mu mategeko, kugira ngo amategeko yose yubahiriza agateka kazina muntu ashirwe imbere kandi yubahirizwe.